Les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga nizeye ko mumeze bien sana. Abo mu manuko bw'igihugu Rutana, Makamba, Burunga, bonjour. Muraho neza abari ku migabane itandukanye, bonjour. Yego ndi mu ntara ya Burunga muri komine Rutana. Rutana nayo yahoze ari komine. Bagenzi, ahanini naho wa mugwiza tunga komeye avuka Adrien Gacika. Benshi bamuzi nka Ziranotse, avuka ngaha ahandi. Hari ikiganiro nigeze gukora c'intahe yiwe, kandi nongera ndamwandika mu gitabo kiraho kivuga ibijanye no ku la création de la monnaie, kugwiza amafaranga. Donc no muri ico gitabo arimo uzogikenera. Numwe mu bagwiza tunga nashoboye kuvugisha kugira ngo baduhe ubumenyi bujanye no guproduiza ibivyara amafaranga. Kugwiza ifaranga aho fete rikavyara irindi. Ifaranga rikafatwa nk'imbuto ntiribe ifaranga nkingihiye. So ikibazo gihari ni iki rero? Ndazi nta muntu umwe adagomba gutera imbere, nta numwe pe. Bashobora kuba bavyipfuza mugabo ico bisaba ugasanga nico batiteguye gukora. Biravuga iki rero? Abagwiza butunga bose tuzi tuje duhere ngaho iwacu mu Burundi, tujabuke igihugu c'u Burundi turabe ku mugabane wa Afrika. Uje kuve ku mugabane wa Afrika uzunguruka ahantu hose ku isi, urutonde rw'abagwiza tunga toujours wamusanga n'abakomersa. Ego birashoboka yuko baba bafise ama industry, inganda zifise ivyo zihingura mugabo nanone baguma barabadandaza kuko niba bihingura ngo baca baha abandi ngo genda no mwidandariza. No. Nibo ubwabo barabakomersa. Peut-être umunsi umwe nzobakora ikiganiro kibatandukaniriza umu investisseur, umu entrepreneur n'umu commerçant. Abo bose baratandukanye. Mugabo umuntu akunze kuza imbere kandi ni washaka ivyo byose birashobora umu commerçant ashaka kwangoroba n'ivyo byose. Ashobora kuba ari umu innovateur, donc umu entrepreneur. Agiye l'entrepreneur gisigura innovateur. N'umuntu yazanye akabijya mu kintu, par exemple yazanye ikintu muri ubwo burere kitabaho canke n'umuntu yazanye ikintu mu nzira kitahoramwo ofete nyine kikaboneka ko kirimo akabijya. So ariko nawe ashaka kuba umu commerçant. Abo bose n'ubundi birashobora kuba ba commerçant. So kibazo rero, nimba tumaze kubimenya yuko abantu bateye imbere gusumba abandi ari abakomersa, nawe uri kurankurikirana ukaba ufise ivyipfuzo vyo gutera imbere kandi ku rwego runini, ariko ugasanga nta na rimwe base urafata n'akariske gatoya ati reka nanje nige kudandaza. Hariho nabo maze kumva ngo kudandaza si ivyanje kabisa, ngo kudandaza ntivyampiriye je ngo naho ndandaza ca mpomba. Urazi bagenza abanyene abo mumva muzi mubazi kubera ko bakubiswe inshuro nyinshi, bahomvye inshuro nyinshi, bibwe inshuro nyinshi, ivyabo vyapfunzwe kumbure na za guverinoma inshuro nyinshi n'ibindi vyinshi, ariko barabirenganye. Rimwe mu mabanga akomeye ya succès harimo la patience, kugumizako, patience, la perseverance, kudaheba ico wari kurakora. Uragikora kicanke me urabandanya gushika gikunze kuko kishobora kwanka, kishobora kukugora, ariko nubundi ntibivuze ko kidakunda kubera cyagora. Kirakunda ijana kwijana. So aba rero n'abantu bahomvye umwanya mwinshi, bahomvye kenshi, barakomeza gushika uno munsi n'abantu dushobora kwigirako. Ndibuka natangura ikinyamakuru Agaciro Media, hari abantu benshi barantuka mu commentaire ngo bihombwa nani ngo none nkaho uri kutubwira ivy'amafaranga wowe bizi kwiki ngo wowe kushonje. Kandi koko nari nshonje. Muga ico gihe kwari gupfa kundenganya n'ubundi je nta na kimwe nigera nza ngo nsangiza abantu.
naha intahe naha mikro abantu bakadushingira intahe donc y'abantu ukuntu bateye intambwe bakoze bagashika batera imbere bakadusangiza ivyo rero niho bavuga ati none uwo muhungu yama azunguruka aha mikro abantu wowe ko adatunze kandi koko sinari intunze ariko naronera ubwo bumenyi bunyinjiza mu iterambere ore ari witwa Napoleon Hill yari mu journaliste nkanje ko nkuko mugabo ivyace bimufata imyaka myinshi azunguruka inyuma y'abagwiza tunga akaraba kwanza ukuntu bafata kalendere y'umunsi donc umunsi wabo bawukoresha gute iyo umugwiza tunga byutse acagira iki hama avuye ngaha acajaye ufite umunsi wuri organize gute okay ikintu yaje usanga burya tamwanya bafise nunandikira kesho umuntu bene abanyamafaranga ugasanga ntiyakwishuye burya ntuzumushavurire nta mwanya bafise wo kuba ku mafone nta mwanya bafise wo kuba ku mateleviziyo nta mwanya bafise utakaza canke igihe cyose ni ivyunguka hari naho nabonye yanditse ngo wabaye umuntu mu telefone ngo hey boss akimwitaba gusa aramubwira ngo it's a deal or business kuyi mu telefone umuntu gusa kaje baze ngo okay ushaka tuvugane business canke tuvugane ivyunguka ngo yanga urumva boss ngo no acha ukupa wowe uri kumutesha umwanya mu bitunguka voilà ubushize ingozi mwaramuvise nuze mu general nawe ni umunyamafaranga sobanukwe amafaranga yavuye mu gihugu ca Canada akaba ari mu businessman mu bintu bitandukanye niwe kavuga ati jewe sindenza ntuze contact amajana 2 ati nazo nyene haragera igihe nimba tumaze amezi 3 nta na kimwe tuvuganye wapi ndagukura muri phone yanje ntagutupa so kibazo regi niki ndiko ndabaza nimba uri mu bantu bashaka gutunga utunga gute ata business ujamo peut-être urashobora kubaho neza ugatera imbere ugutera imbere navyo nimwibaza n'ibindi ni ndaruta uko nahoze ndi 2025 nari imeze uku 2026 2027 ndashaka kuba nduko okay ndashaka kuvuga ko nateye imbere tufate nahora nafise inzu yiwanje no munsi ndayifise byahora bingora kubaho ku munsi uno munsi ibyo nta kibazo ngifise nahora bingora kwiyunguruza uno munsi ndafise ka déplacement kiwanje ico gihe narateye imbere mugabo sintunze no so nivyo rero nimba umuntu ashaka kugana iterambere ryagutse aho bashobora kwita umutunzi cyangwa umugwiza tunga buryo n'umutunzi nawe n'umugwiza tunga ivyo navyo nibindi peut-être nzobigira ikigano cyavyo bisobanuro birasaba bitandukaniye nibi abagwiza tunga nyene bashoye kunsobanurira muri ico gitabo so mugabo nimba utari kuri exeresa ngo wige gutangura gukora urudandazo indandazo nazo ziramoko menshi cyane meme jewe ndumudandaza mugabo wiki wa information cyende mu commerce wa information mugabo en fait ukudandaza biri mu mikenyero myinshi itandukanye muri ko muraba izi content dukora hari nomwe ndarihisha eka donc izi content urayumviriza uko mugabo kandi ntimwibaze ko bitabaho ko twozirihisha birakunda ukaba woza video runaka twateguye ko ihugura umuntu mu buryo runaka yamaka akabwiza kuza kwiyumviriza ko yarishe ibyo birashoboka so nikira nako ndavuga ni mwige kuba abadandaza Fred oya so ico ndiko ndavuga niki nka kino gihe jewe nisanzwe ndi mu formateur nkaba no mu coach muri ibi by'ama social media anini urubuga rwa YouTube nigo maze kubona ko rufite rentabilité mu byo nagerageje ko ndamaze kugerageza imbuga nyinshi kubijanye na Facebook navyo nibishasha biriko biraza kubera ko Facebook kuyimonetiza ntivyari byoroshe ivyo kubazobikenera nzo bahuza n'ubundi abibafasha mugabo jewe ndi mu expert mu bya YouTube nuko ikindi no babwira ni hariho abantu bashaka guhambya abandi mu bijanye
na societe yashinzwe no gwaruka, ubwo gwaruka nanje ndimo umwana ashaka ndi vice cyangwa ndi vice representa mushaka kuza kutwiyungako. Nakoze nibaza ikibazo kimeze gutya, nimba jewe binaniye gukora umugambi munini kubera uburyo buke, none ico niko ndacidoga nawundi mugenzanje reka aracidoga ko nawe nyene afise uburyo buke bitokwira, none ubwo buryo tubushize hamwe eske ntidukora ikintu gifatika? Kuba turiko turabona amabanki, kuba turiko turabona ama microfinance, kuba turiko turabona amahinguriro uko ari kose amaze gushirwa mu gihugu c'u Burundi, bagena bashoye kurenga imitekerereze nk'iyabandi bafise, bashira hamwe uburyo baca babikora. Nivyo rero nivyo ndiko ndabahamagarira, ndaza gushira link ya group WhatsApp abashobora kuyijamwo amaze kuyinjiramo umuntu abasobanurire. Mugabo umuntu azi ko ashobora kuronka amafaranga 200,000 vy'amarundi ku kwezi, kubanwa amazi ya Brarudi muraca mumva izo ni Amstel zitarenze 2 canke 3 bitewe naho inwereye. So umuntu ashobora kuronka amafaranga buri kwezi, utwo dufaranga bashaka ntabwo ari menshi, mugabo kubera ko dushobora kuva ahantu henshi, birashobora gukora ikintu cy'igitangaza, umugambi munini cyane. Umugambi munini urashobora gukorwa kugutwo dufaranga. Rero nivyo reka ndabashimire kuri umwanya mufashe. Mugabo intumbero yanje iyi video kwari kubabwira nti mukwiye kwiga ibijanye no gukora business, peu importe business yari yose, burya nta nimitunguka kandi nta nimwe bashaka itanahomba. En fait byose no kugerageza. Haravuga ngo biragoye, none bitagoye nibi ibintu byose kwisi biragoye. Biragoye no kujya ibaza gufungura byarigeze kuba bigoye, no muzi biroroshe ko tubimazemo imyaka myinshi tujya, ariko barigeze kuba badutamika bikanga. Nuko ndabakunda cyane, nize ko mwagize subscribe, surtout ko kuri chaîne ya Omdisha nyuma nabonye abashika ibice 36 gusa aribo bari abone, donc abandi bose bayikurikirana ibice bishika 64 ntabwo bari ababone. Kubera iki? Iyo aboneshe ni nakantu gato gusa, nta kintu kinini bigusaba, hama tuzoze turasangira ivyigwa twegeranye turi kumwe. Nuko ndabakunda cyane, bye bye.